cyane ko bamenyesha makuru kuri ico kibazo mu mbajije. Ego by'ukuri uyu munsi igikorwa cari kijejwe kurabira hamwe kijanye n'umugambi no kwita wakabijya mu migambi cyane cyane y'ugwaruka mwindu yahariwe indwi no kwita ibikorwa yakabijya ico nita innovation twacise innovation week semaine de l'innovation. Iyo somene rero iyo ndwi rero yari yo abajene ugwaruka rwacu rwo mu Burundi ruza rukerekana ibintu rwashoboye kugerako, hanyuma wanashaka imbere yaho harabaye ihiganwa mu migambi myinshi bari bashoboye gushikiriza. Mugabo muri iyo migambi yose hashobora kuvamwo imigambi ya mbere 10 zoshobora mbese n'umukuru w'igihugu azoyitangirwa ko agashimwe ku bintu ugwaruka rwashoboye gukora muri iyi migambi y'iterambere. Gwaruka rero muri iyo migambi leta y'u Burundi ikaba murazi yuko ugwaruka ruri mu migambi no kwita mikuru 6 ya leta y'u Burundi. Nayo tukaba dufatwa mugongo nishiramwe mpuzamakungu gisata ca kijejwe iterambere PNUD, hama akaba ari bo rero bafashe igikorwa. Novuga yuko ugereranije nuko igikorwa cyahora kigenda biragaragara neza yuko dufatiye kuyo migambi yashikirije tugafatira no kuvyo twabonye ugwaruka rwashoboye kwerekana, biragaragara neza yuko hariho itandukanirizo rinini cyane y'indwi yahariwe akabijya dufatiye ku yindi ya kabiri kuri deuxième édition yari yabaye. Hariho nakaye karusho imigambi iterera na cyane turavye imbonoka zoza y'u Burundi, imigambi nk'iyi itoterera iki? Ego murazi isi turimwo nisi igenda ihinduka, abantu ni ngombwa ko ibikorwa bikorwa dufatiye n'ibikorwa by'ugwaruka bigenda navyo nyene biza bihinduka bijanye n'ibihe. Ibi rero imigambi bakora ibigwaruka rukora ni imigambi nkuko mwayibonye y'iterambere rituma ugwaruka bwago gwiteza imbere, bituma imiryango itera imbere, bituma n'igihugu gitera imbere. Umva n'igihugu gitera imbere no kwita n'akarere kose karatera imbere ko murazi ko turi n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ni imigambi rero iterambere ku mice yose y'ubuzima bw'igihugu. Iro migambi iteye imbere nkuko nariko ndabivuga muca mwumva yuko iteza imbere imiryango, iteza imbere igihugu, iteza imbere n'akarere, mbese igateza imbere n'isi yose. Muri make rero imigambi gwaruka imigambi y'inkora mutima tubona neza yuko uravye nk'ibyo twashoboye kubona ibintu bahingura igwaruka ruhingura mu aya ma projet hajya ama projet 10 mwabonye yatowe, ucubona neza yuko ugwaruka ruri mu nzira nziza cyane, igihugu kiri ku murongo mwiza cyane. Hanyuma ugwaruka ikintu rukeneye gushigikirwa nkuko leta nabivuze, ugwaruka mu migambi 6 mikuru ya leta. Hama kandi twaba dufise n'abatwitabira kudushikira nishiramwe mpuzamakungu za PNUD n'abandi bose mbese bashaka gufasha leta y'u Burundi, igihugu cy'u Burundi, yuko rero boshiramo inguvu zidasanzwe kwizi nguvu zidasanzwe turiko turabona ugwaruka ruriko rurashiramwo mu imigambi yawo y'iterambere y'igihugu. Twese tugafashanya n'ugwaruka tugashira hamwe, hanyuma ugwaruka rugashobora gutera intambwe. Yego niko nshobora kubivuga mfatiye ku kibazo mubajije. Arakamu mutera ugwaruka turazi ko ntawe usanga kumbure baraheje amashuri mu gasanga barareza amaboko, harije mu babwira kugira ngo kumbure nabo hagira ico biyungura. Yego mwese murabizi yuko utarima ntamira, uwo n'umugani wa basokuru baci, kandi ndabona uguma ari umugani ufise ico sigura. Turahamagarira rero nkuko umukuru w'igihugu nyine cubahiro nyine General Major Evariste Ndayishimiye yama yabishikirije yuko abantu bose cyane ugwaruka ufise inguvu zidasanzwe bakura amaboko mu mpuzu bagakora.
baravuga bati utarima ntamira, utashoboye gukora ngo uronke ibyo ufungura urumva ushobora ibyifungura. Rero turahamagariye ugwaruka go kazoza kejo go rugifise inguvu, bakora amaboko mu mpuzu bakore. Leta nabivuze ugwaruka mu migambi 6 mikuru mikuru. Leta ntacidakora, hariho ubushikiranganje bujejwe ugwaruka, dukoreje umutaga umukuru w'igihugu muravyumva ari biganiro byose ashikiriza ugwaruka ruguma mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Ni kuvuga yuko ugwaruka guhera hasi gushika hejuru urashigikiwe. Tugasaba rero yuko ugwaruka aho ruri hose ukura amaboko mu mpuzu rugakora, hanyuma tugafashanya twese guteza imbere igihugu cacu. Muvuga ko ugwaruka goshigikirwa ariko mwe mu bushikiranganje bujejwe ugwaruka nyene niyihe imigambi dasanzwe muri kumurategurira ibikorwa bya runo gwaruka, kuko mu civugo muravuga yuko mushaka yuko barugwaruka rutera imbere rushobora guronka ikibanza no mu karere ndetse no kwego mpuzamakungu. Yego murakoze kuri ico kibazo. Nabivuze kandi ngomba ndabisubiramwo, ifoko ni vyiza yuko n'abarundi babitahura. Navuze yuko ugwaruka ruri mu migambi 6 mikuru mikuru igihugu leta y'u Burundi yashize imbere. Hariho ibikorwa byinshi cyane gose, hari urwego rw'ubushikiranganje ku rwego rw'umukuru w'igihugu yakozwe iri kirakogwa kugira ugwaruka rushigikirwe ruronke ikibanza gikwiye. Notanga nk'akarorero uyu mugambi wa payeje murabubona. Ubu n'umugambi wa payeje waje gusahiriza gufasha ugwaruka kugira gwifate mu ntoke ruronke amafaranga. Cyacivugo c'umukuru ugati umwe wose uronka amafaranga, umwe wose uronka icifungura. Ubu mugambi wa payeje nico mu minyamukuru ujejwe nico kirimo. Hanyuma hariho umugambi witwa uwundi mugambi yindi ntuzenya ya leta, urwego rwa leta gwitwa abeje. Ni urwego rwa leta rujejwe gukarishiriza ubumenyi bice mu mastage mu kwimenyereza ivy'akazi. Uwo nawe nyene n'undi mugambi leta yahasize kugira ufasha ugwaruka rushobore kuronka akazi, kandi turavye ibiharuro berekana biragaragaza neza yuko iyo migambi yo gufasha ugwaruka mu bintu byo kurondera akazi biciye mu kwimenyereza akazi mu mashira hamwe ya leta canke y'ikuru twabo bitanga inyishu iziboneka. Hariho ibanki y'ugwaruka bita bije. Iyo banki ijejwe gutanga ingurane gufasha ugwaruka kugira imigambi, kubaha uburyo. Uko murazi ugwaruka iyo rugitangura na cyane nta buryo burabufise. Aho kandi ufatanije na beje na payeje, ujya mugambi payeje ujejwe ugwaruka nabo nyene baratanga ingurane kugwaruka dashoye, mbe bobo badashobora kugera no muri banki ngo baronka amafaranga yo gukora. Urumva ibyo byose n'utwigororete. Hariho uwundi muntu uzenye ikigo no kwita ikigega bita figa. Ico kigega figa naco nyene ni bita fond de garantie. Iyo fond ni buryo leta yashizera imbere y'ugwaruka kugira rufashe ugwaruka ko bashobora kuronka uburyo bwo gukora, kuko nkuko nariko bivuga ugwaruka nta nguvu ruba rufise, nta mafaranga ruba rufise. Umva babeshegwa ko bashikikirwa yose imigambi leta ishira yahashize kugira baguma bafasha ugwaruka. Hanyuma kandi mu rwego rw'amategeko, mu rwego rw'inzego hari amategeko leta igumishiraho y'ugwaruka. Hariho nka politike umugambi iyi politike y'igihugu jejwe ugwaruka. Hariho ico no kwita strategy yo gushira mu ngiro iyo politike y'igihugu jejwe ugwaruka. Hariho inzego nk'iy'urwego rw'ugwaruka, urwego rw'igihugu Conseil National de la Jeunesse du Burundi. Izo nzego zose izo programa zose zihari leta hajaze kugira uburyo bwose, inzira zose zishoboka zotuma ugwaruka rushobora gutera intambwe, ugwaruka rushobora kwiteza imbere, ugwaruka rushobora gushira inguvu zago ku gihugu kugira igihugu gitera intambwe byose bishoboka. Kuri ubwo rero nkavuga yuko mugereje kumviriza ivyo bikorwa byose leta y'u Burundi iri kirakora mu ntumbero yo gufasha ugwaruka, muca mwumva yuko mu bisanzwe ugwaruka aho ruri hose guhamagariwe ahubwo gukura amaboko mu mpuzu, gukora kugira iyo ngingo ubwo ico gikorwa leta yihaye cyo kurufasha
kugira rutere imbere ishobore kuranguka kandi ku nyungu ya barundi bose harimo n'ugwaruka. ariko harabavuga ku buryo bashishwa ari buto bageranije naho ibintu bigeze. Kwita uburyo buke biravana mugabo mu bisanzwe mwese murabizi nta mwana avuka rimwe ngo yuzura ingobyi, kandi mu by'iterambere twese turamaze kubibona haba hano mu Burundi haba ku isi yose nta bantu bahera ku mitahe miremire cyane, abantu bose bahera ntawe ndiko ndavyigisha mugabo mwese murabibona naba mutubona abadanza bakomakomeye beshi bagera kure batera imbere bahera ku buryo bukeya bakaduga, kuko guhera ku buryo bwishi utajo bwaje buzanana keshi na keshi bikunda gutera n'ingorane. Uku rero turiko turatangura kuko nk'ubu buryo bwose nagumye mvuga leta yasizemo gishije mu kigo payeje, leta yasizemo gishije mu kigo figa, leta ishiramwo cishije mu kigo cyo kumenyereza abuzi ku kazi abagwaruka. Sinshobora kuvuga yuko mu ntango ari uburyo buke na cyane ko ari uburyo bugenda bwongerezwa, na cyane ko abantu nabo barankubwo buryo iyo bariko barakora batera imbere nabo barongera bakabuduza. Ni murazi umuntu aguhaye umutaho ugakora umutaho vya rundi hanyuma ijya nyungu nayo ikazana ikundi. Urumva rero ku buryo umuntu yo bivuga mu nzira ngo na mahera make, ahubwo umuntu yo biraba mu nzira ati mbega ya mahera make ariko arakora neza. Nico nibaza ko nyamukuru nayo ubundi ku buryo bwo gutangura turabona yuko ari umushinge ukwiye abantu bashobora gufatira ko bagatera intambwe. Mu buryo bw'ibikoresho bita uburyo bw'ibikoresho matière première muraza ha mu Burundi kubashigikira dusanzwe tubifise nivyo dufite ngaha mu gihugu nyene iwacu. Tumva matière première ndavye nk'iyi migambi myinshi na cane hari ibintu turavuga ati made in Burundi. Turashira imbere made in Burundi, mwabonye yuko no ku bintu bazana hano bamye batwereka turipfuza yuko kujya kuntu tubona ngo made in America ngo made in China, turashaka yuko ibintu by'iwacu navyo haba made in Burundi. Hama unazi igihugu cyacu Burundi carahezagiwe, turafise ubutare, turafise ivyo mwariko muravuga matière première, sinibaza yuko tuhafise ibintu by'ibibazo. Hanyuma kandi niyo ntumbero nyene yuko dufise leta ishira imbere gufasha ugwaruka, sinibaza ko hari ikintu bishoboka leta ishobora gufasha mu ntumbero y'ugwaruka tokora.